kugira ngo ivyo bishike jewe amakosa ndayata kuri administration yari mirakora icyo gihe kuko nta ntuzenya baje bajijwe iperereza bahize amakuru vyimbitse kugira ngo bamenye ko umwese yobijisho ry'uyundi nkuko turi ubu kuko ubu ntivyoba ngo bifate ngo bive marangara bishikino batarabifrenera iyo bitanguriye kuko ayo makosa yose impande zose nta kuvuga ngo ujya bitane ba mwana byavuye ku butegetsi bwari buhari ntacyo bwarimo burakora ko Vere yamaze kuvyimvira bakoranye n'intwaro ariyo yashizeho uwo mugwi intwaro yenyene niyo muvyeyi wa twese irashobora ati aba bantu bari boroye kandi abana icyo gihe bari huye n'igihungabana ntibabashe kuja ku mashure tubakorera iki natwebwe tugeze aha twari dufise inka mu ngo twari dufise amatungo byose byaragiye dusha tuguma mu bwanka leta nk'umuvyeyi yavuga ati reka turaba abantu imbavuga ati reka tubahoze ko twarabaye abagabo kuko ubu ntidushobora kwigisha abana bacu ngo ibintu oya hagati reka tubahe icyo twobahoza bagasura mu matungo bakongera nkuko kera byari bimeze bataranyaguza yabo bagasubira bakiyubaka leta ikavuga ati bo ubu ibyawe byarabaye swati reka dufate uyu muntu ko yahuye n'iki kibazo bakamunyaga reka turabe ikintu twomukorera nawe kimusubiza nka kwa kundi yaramize nka mbere kugira ngo ntiteranwe twongeye tubibe gwagwanko mu ya miryango twege abarundi turabantu burya abarundi naho ubona dukunda kuronka ibiducanishamo bito bikabimbura byinshi ariko abarundi n'abantu boroshe abarundi kujye twe nakubwiye ko leta zari zihari icyo gihe zigize zitwigisha kubana na bene gihugu tukishira muteka tubane na bene wacu inyigisho cyambere zirafasha inyigisho iyo zimaze kubaho umuntu bakicarana birabafasha bikabasana imitima intwari yari yihari mugabo mu bintu by'intambara je ndabona yuko none ko ta muntu yatabagwa umuntu yatabagwa n'Imana nkaho unyegeje nyene ubonye urapfuye ukavuga ati je ndarambye nayo bundi ho intwaro zariho ariko mugabo ntizadukurikiranye kugira ngo zize kudutabara mu ntambara bari kuza gute bo yarageza bakaraba ukuntu yene bo duhanga gashumbusha bakadufasha mu byo baba bashoboye nabo uko urabona umuntu ntashobora ku nta muntu yoronka ibyo ariha umuntu yabuze wiwe ngo nk'akantu gatonye ko kagashumbusha data ko kuriza amarira umuntu barabye bo kaduha data wanje twojya hamwe kuko n'ubundi mbona ubu batari bamwe mbona bigenda nabi jewe nkaho mbaye ndabona yuko je tubanye neza turanwana twarasubiranye nyene naho byaciyemo nyene ayo moko nyene akagwana je nkabo tubanye je ndabona ko tubanye neza deme turabanye neza cyane gose nakayuga mbere yo bagahishije barantumira naje nagahisha nkabatumira icyo dufasha bodusabira nyene nk'agafashanyo karaba ko duha utwo tuntu two kuduhoza amagorwa nyene twaciyemo kugira ngo turabe ko tworekana two kuguma tubabazwa urumva ko tugize amarira yo kubura abacu n'agahinda k'ibyacu byagiye nicyo gihe ntago rwari rudukingira kabisa aya kuko uwari kudukingira nabona ni ariko rutumara ariho niko twari gukingirwa abasirikare bije kabari bo baza ahubwo no kutwica ubwo kwego twari guca turukura heko kwari kwirukanye n'ikibayi ugize umugisha akaramuka bakarambye dufatira nk'umuntu yaranyazwe amatongo kumbe kamufasha akaba kuno yosubizwa yo ko amatongo nimuka atwe nyene twabuze abantu ko umuntu uje yarinze abura umuntu kugira ngo umuronke nyene biragoye iyo dufasha nyene kwihangana kuko nyene nta kundi bwa nk'umuntu yanyazwe itongo byo kumvikana yuko asezwa kurisubizwa kuko tongo ntigimuka
nkatwe naho twabuze abantu nyene karaba nyene ukuntu mubigenza nk'umugwi nyene jeje gutunganiriza abantu abanyaza amazu botegezwa kuyasubiza imfuvyi zoba zihari canke nabo bakaba bahari inzu zihari zo gusubizwa kuko abantu bazibamwo kuko ntizo bari zabo teza kuzisubiza beneza baba badufashije cyane rwose. Abantu benshi nababonye bava ku mutumba w'iwacu mu rugari nababonye benshi rwose banyene bagiye mu ngo gwimo hanyuma rero akanengeje nabonye biragoye kuraba nkatwe twisaziye uraraba ukaruha byiza bari kugira parole alphabétique amazina y'abantu nkagujya bagira bijya bya ntuzega by'amatora ordre alphabétique niyitagoye ukagenda urabuti jewe nkaje nitwa Nizigimana Letitia nza kuraba banizigimana bakaca bagira pare Coline bakaca bagira ordre alphabétique naho kanenge nabone intwaro yari imeze nabi idashaka iyo migwi ibiri y'abahutu n'abatutsi yuko bobana bari kubafata yuko bose ari bamwe nibafata ati reka twica ba kandi atana kimwe bamwe barabahora nta kosa babagiriza na rimwe aho niko byari niko ni intwaro yabikoze abategetsi batwara nibo babikoze kubera nibo bari bategerezwa kubakingira ariko nta camira nta na kimwe bigeze bakora urumva byitwa yuko ari ndongozi nyene zari zabatumye cyo muna CPR ico yokora yopukana n'indongozi leta iharubu bakaraba ingene batunganiza abantu bakabasubiza ibyabo kubera n'abana basitswe abo bana naho bari abo bana ntibize bamwe nibibandi bamwe barasara kubera traumatisme ibintu byabo babibona byaratwawe n'abandi bantu bakabona ati ijya nzu yari ya data nashobora kuyishikira ati jewe narabonye imodoka ya papa je nari nayibonye iyo modoka sinzi niyo yagiye uraze kubona inzu yiwawe ukaguma uyibona ati yari y'abavyeyi banje hata hamwe ntunze gacanke barayipangishije nawe inzalira kwishe n'abana wabyaye nimvunja zonyene zibishe ubona ikintu cari kugaburira umuryango rero CPR yoja hamwe na leta bakumvikana ingene bashobora gushumbusha abo bantu bakozwe ku mutima burya barakomeretse cyane rwose kugira abanwane nta kunwanisha abarundi batabashumbushije ntibazokwemera jewe nobona nk'imodoka n'ikizu gihagaze hajya gipanzwemwo dufate batanga umuriyoni ku kwezi je noza kumvikana na kana kagute yanyiciye umuntu batabinsubije ibyo bintu je kubwanje ntabyo noshobora babasubiza ibyabo naho batobaha byose mugabo berekana ati turabahaye ibi turabakanze genda mwe murakora uko n'abana babo bakashobora kuyiga kamugabo bitagenze uko nta gizoshobora kubera abantu bagumana ingorane mu mutima ati abantu bacu bagiye nabo twabonye n'ibintu byose nta nibyo tubona none twonwana gute cabivuye mu butegetsi bubi ubutegetsi bubi bwari bunyotewe nkeka gutunga ibyinda n'iby'amoko kuko bitwaza ubwoko kugira bamara abantu ibyo bose bari bafashwe n'ako gasha ubwo busazi yego ni intwaro nyene yimarira bitwara ntiyabakingiye ndi no muri abo bantu banyazwe n'uyu munsi nkibiburana siveri ico yogira yobatunganiriza hakiri kare kuko kumara imyaka 53 irenga canke n'abatarayigera biratuma habugwanko inzigo y'akazikira baheze babasubize severe nayo ico noyibwiye iheze bwire ujya muntu yarabifise amayeri batubwiye ku makuru yuko hari akarusho kazoba bace banezerwa bose ari uwibwe n'uwavyivye
tubirindiranye igishika cinshi severe yobagirisha ikiganiro nk'abigihora igira ifatanije na ekleziya